turashimye abantu bose batwiyumviriye ko kuko iyo umuntu bavuze ati ndagiye mu mpimba rero hari abantu bahizemo nabi ariko murabona ni murabo tereza akajisho murabikora abakenyezi bari ngaha murabona ko basa neza naho tudafise ubwigenge dusa n'abandi bose ico tubuze tuzi ubwigenge rero banyakubaha mwaserukiye umukuru w'igihugu mumudushikirire mubwire muti abakenyezi bo mu mpimba barashimye akaganutse barashimye umutima mwiza muberetse muti ariko barakeneye yuko mubaha ubwidegemvyo bagasubira mu miryango yabo. Irebe FM iradiyo yacu Irebe FM umunezero wacu Irebe FM megahertz 91.4. Twabonye tutorangiza uko kwezi tutaje kwifatanya na mwebwe abakenyezi muba muri kino kigo ca Mpimba. Waje kwifatanya na mwebwe muri abakenyezi nkatwe kandi nubwo muri hano mufise uburenganzira bwose bwa kiremwa muntu kiretse ubwo kwidegemvya uburenganzira mwatswe nubwo kwidegemvya ariko ubundi burenganzira bwose murabifise. Nubwo ubuzima bwo mwibohero butoroshe cyane cyane ku bakenyezi bari kumwe n'abana kuba uri ngaha wumve ko atari iherezo ry'ubuzima bwawe twaje kubaremesha turabaremesha tubabwira tuti umwanya muri hano ubuzima ntibuba buheze benshi muri mwebwe bazosubira mu buzima busanzwe igihe mukiri hano rero ni umwanya wo gutegura ubuzima muzobamwo kwiyumvira ubuzima muzobamwo igihe muzoba mutakiri hano inyuma yo kuba hano hariho ubundi buzima mwiyumvire muti mbega ninasubira mu buzima busanzwe nzokwifata gute. Urashobora kuba uri hano kubw'ikosa runaka wakoze intumbero nziza nuko wokwigira inama uti ninasubira gusubira mu buzima busanzwe iryo kosa sinzorisubira. Ikindi urashobora kwiyumvira uti none kumbure ibikorwa wahora ukora utaraza hano birashoboka ko bitazokunda kubisubiramo none niwasubira mu buzima busanzwe uzoca ukora iki uzobaho gute uzokwibeshaho gute umwanya uvyiyumvira umwanya uri hano ndazi yuko batunganya imyuga itandukanye batunganya ibikorwa bitandukanye bibategurira igihe muzoba musubiye mu buzima busanzwe. Ivyo rero nakanya keza ko kuvyiyumvira ntuzoshike ushitse mu mihana ushitse aho uzoba nguburanigwe urabe hirya no hino uburi cefo ca ruguru ni ngombwa utangure kuvyiyumvira ukiri hano ushitse uzocushika ubishira mu ngiro. Burya hariho abatubereye imbere hano benshi turemera ijambo ry'Imana turabona Yosefu ari muri Egiputa yihebuye yari mwibohero kandi kamubereye akaryo keza ko kwegera Imana ko kubana n'Imana. Turabona abitwa ba Paulo na Sila babashize mwibohero ngo bo bari babashize hagati y'impatane amaguru abiri babadobeza hagati y'ibiti ku buryo batasaganya. Turabona ijambo ry'Imana riratubwira ngo ico gihe batangura kuririmba bararirimba ngo gushikaho
iminyororo ibaboshe icika, inzugi z'ibohero ziriyugurura. Kandi havuyemo ikintu ciza cyane, kuko uwaracunze iryo bohero agira yiyahure baramubujije, baramubwira batoya ntiwiyahure, turi hano twese nta mbohe n'imwe yacitse, ahubwo muri iryo joro nyene aca yakira agakiza bo n'umuryango wiwe wose. Rero mwibohero harabaye ubuzima, harabaye ubuzima. Uri hano utegerezwa kwihebura ubone ko byarangiye. Oya, urabaho ubuzima, ariko kandi utegura n'ubuzima bw'igihe uzoba wavuye mu ibohero. N'abatazogirirwa amahirwe yo kuva hano bivanye n'ivyaha bakoze bitazobaha uburenganzira bwo kuja hanze, nabo nyene bazobaho, urabaho ubuzima. Kabaho ubuzima nk'ubwo bwa Paulo na Sila, kabaho ubuzima nk'ubwa Yosefu ari mu ibohero. Ubwo rero twaje kubaremesha, tubazaniye n'agakemanyi. Hari igikemanyi twarungikanywe na nyene icubahiro umukuru w'igihugu, mucakire kibaje ku mutima, mucakirana umutima ushima, cavuye ku rukundo, cavuye ku muvyeyi abiyumvirako. Sinorangiza ntavuze ikijanye n'ubutungane. Reka mpere ku bajejwe aha muri, abajejwe amabohero n'abajejwe gutunganya amabohero, ko bo bitwararika kugira ngo ivyo mufitiye uburenganzira vyose mubironke. Hanyuma abajejwe ubutungane nabo, abacamanza, abashikiriza amanza, bobahanura gukoresha amategeko nk'uko bayize, hanyuma imanza zigatebuka kandi ziri ku rutonde, ziciwe neza, atakarenganyo, atagiturire kibanje kuja. Turangije rero tubifuriza kuroranirwa umwanya muri hano, amategeko akurikizwe, Imana ibane namwe muri vyose. Murakoze. Tugira amahoro, tugira amahoro, tugira amahoro, ubutungane, urukundo mu gihugu cyacu. Ku izina ryanje no kuri aba bagenzi bacu, ndashimye uno munsi uheraheza ukwezi kwahariwe abakenyezi mu gihugu cyacu. Rero turashimye abantu bose batwiyumviriye ko, kuko iyo umuntu bavuze ati ndagiye mu mpimba rero hari abantu bahizemo nabi, ariko murabona, ni murabo tereza akajisho, murabikora abakenyezi bari ngaha, murabona ko basa neza. Murabona naho tudafise ubwigenge dusa n'abandi bose, ico tubuze tuzi ubwigenge. Rero banyakubaha mwaserukiye umukuru w'igihugu, mumudushikirire, mubwire muti abakenyezi bo mu mpimba barashimye akabanuke, barashimye umutima mwiza muberetse, muti ariko barakeneye yuko mubaha ubwidegemvyo bagasubira mu miryango yabo. Mwongera mubwire muti baritahuye ibyo bakoze ntibazosubira. Murabona yuko hariho abakenyezi n'ukuri bafise amagara yo kuja gukorera igihugu, gukorera imiryango. Aho rero twarumvise ko yigeze gutanga ikigongwe hari mu 2024, twari tuzi yuko dushikirwa, ariko ntitwashikiriwe. Ariko urya mutima yagize, mumubwire muti ongera usubire ugire umutima w'ikigongwe,
ku bakenyezi bari mu mpimba. Sinokwirirwa ndarangira n'ukuri, turashimye ku bantu batwiyumvirako, kuko umuntu yinjiye akabona hajya ngo hari sego ikigo cy'inkozi y'ikibi, n'ukuri umutima urasimba ukavuduka, ariko turashimye indemesho muduhaye. Natwe turi abantu kandi murabona ko turi abantu nyene. Rero n'ukuri sinovuga menshi, aka kaganuke turagashimye n'umutima mwiza, umutima ukenguruka gose. Ushimye burya abayongeje, ushimye abayongeje. Nejo nimwasubira mugakubita inzu bifusi muratwongera, ariko kutwongera byoba byiza mututezuriye tugashika mu miryango yacu. Numvise yuko icengera yavuze ati benshi ngaha barakeneye gusubira mu miryango yabo kandi barakeneye gukorera igihugu. Rero iryo jambo n'impanuro mwaduhaye twaryumvise, mvuze nti tugire amahoro, dusanga amahoro, ubutungane n'urukundo mu gihugu. Murakoze. Irebe FM, iradiyo yacu, Irebe FM, umunezero wacu, Irebe FM, Irebe FM, megahertz 91.4.